ariko ndashaka kwanza unsigurira impamvu Gucci wiyumviriye kuza kumvumbura sikosa ariko kuca unsanga mu cumba kandi muri salo wambutse kwinjira mu cyumba ni kubera numvishije niho wari urindugu yangu uri koko cyumbani muri ujya mwanya wari mu cyumba wumvise toko turashwana twariko turayaga canke twari sasa muri kwa mu mitongo apana hari mitongo mwari murimwo no hari ikintu kibi mwari murimwo nuwo nindugu yangu umugore yari karoza umwana yari kasiga umwana amavuta sawa kandi mwese mwari mwikwije ego uri muri saro byose waravyumva amajwi warayumva nubundi nabanje kwanza gushira ku gutwi ngira numve ibiriko birahabera indani ko agiyo numva wari ngaho barabishoboye cyangwa aravyigirisha Aja Jesse nari kuinjira ikosa ririhe ryo kuvuga Gucci aje gutohoza amakuru amenye vyinshi vyinyegeje inyuma yuko abantu koresha umwanya bamubona imbere gusa za kamera ariko batazi eske koresha umwanya muhira byabimeze gute koresha umwanya muhira n'umugore wiwe mbe hari gihe bashwana umutekano bumeze neza mimi ni sharpshooter ndugu yangu unanisikia sasa mie nilitumisha system zangu za kazi none wewe nta makrotire wa Simba ariko mu cyumba wewe krotire nazo wa Simba inzu z'abandi ni winjiramwo ndugu yangu sabo reka dufate yuko nabikoze ariko hari kera hari kera sawa nubwo hari kera systeme ntizifa bo ndavuze ati ubwanyuma ndavuze kuri no mbonesha kure yanje urumva Gucci ntuzosubire kandi kuza ntuzosubire kama unapenda hizi ndevu zako ni zina ry'Imana ndarahimana yo mwijuru wongeza gete n'urudiye kwangu mu cyumba nta bwana wabazosha kandi kukubona nsuga ko mu maso kugeza n'ubu amaso yanjye arafise ikibazo ahubwo amaso yanjye arafise ikibazo uzosubira no gukora asanze ko kunerewa bye bye cyari muzima ameze neza mani waramubaje tena ashaka gucukia kya Mungu yaragukunda ari gucukia sigera tunanirwa basi wari umusi muzonanirwa Asante sana ndugu yangu. Asante sana. Poa poa. Sawa. Yes sir. Bakunzi batugesho, bakunzi ba vibe. Ngo vibe master. Bakunzi batugesho bakunzi munyarusa kusutwa chawa Mr Vuguta vyume muri fresh Mr Koresha time muri bon muri fresh ndabakunda ndabubaha ndabafana muraba love band use time qu'est-ce que le temps bibi yangu ananiambia busubuhi kama ni aje mu Kifaransa kama ni gute Pax yavuze mugore wanje mu Gifaransa dukoresha umwanya le temps garder le temps bon ariko harimo temps bon inyuma yo kunsanga mu cyumba usicheki kaka usicheki ahanje tuyage buza rero presentation wahe sinje gufata ku mashati oya presentation why regarder le temps regarder ni angalia garder le temps voilà gérer le temps aya rechercher le temps ndakisema kesho mu kipindi cya kufata ndakisema ni Gucci rero yansanze mu cyumba n'umugore nje tuyage kuko sindamufata ku mashati ngukuno kubutumwa natanze barabwumvise barabwirengagiza rero je naje ngaha tuyage nawe ni kwenu hapa kaka aha ni wanyu sinza nabi kuko utatoka portail ni zibiri system Gucci uko fresh lakini umeze neza imbere yuko tuyaga neza safi je meze bon amagara ni meza yose akazi karagenda kazi ni fresh cyane adabu wingi nini zote ni system za kazi ndugu yangu na hakuna ukosefu wa adabu mkazi jali kazi sana kuliko mshahara mu Kirundi nitwize hamwe barakoresha imaju ushaka kunja jali kazi sana kuliko mshahara mu Kirundi abari ngwi kakunja Mkongomani huyu ni Mkongomani utatuko Mkongomani mzee ngo mu Kirundi nora gabasha urumva ushatse kugereranya yuko jewe nta Kirundi sanzwe Kirunduzi jali kazi kuliko mshahara mu Kirundi ni gwiki
kura nicheka mu France wewe ikirundi kikunani sawa turi aha bahita gute mu kirundi aha sawa aha bahita sawa eba bakunzi akabana kaitaye mu kirundi ufise gute napata kongole oyo ufise gute aha bahita gute mu kirundi ufise gute je ndakubwire mimi pakwambie pote hapana we biliko nasema bahita tunaanza na hapo bahita mugahanga mu ruhanga nacho hata ruhanga aha bahita wiki ku nkokora aha hapa aje kumbaza kizakore kugifutura gafuti bo ni Gucci rero sharpshooter bo Gucci je ndamukunda kitieno mzee ole pode kitieno vraiment ni ata Gucci je ndamukunda ndakunda nakazi kiwe kandi ndamufana ariko andengere yashatse kundengera turabiyaga kwanza kansigurira impamvu Gucci ugiti akanyaro ugashira amanyama mu kiyago tugiranire bitakwa birefu kuko ntuzi kugira nshike ngaha ntuzi ivyanje napanze ariko ndashaka kwanza unsigurira impamvu Gucci wiyumviriye kuza kumvumbura sikosa ariko kuca unsanga mucu mba kandi muri salo wambutse mbe urazi umuntu yigeze kumbwira ama izina rya sharpshooter Janjalao imbere ya byose kwanza warakumbaza mbe sharpshooter gisigurike canke Janjalao gisigurike sinkeneye kubimenya ko ntavyonze kuko ayo mazina burya niyo atuma kenshi nkora ubutandero apana ubutandero kuvyerekeye ayo mazina sharpshooter nshatse gutagetinga ku kintu mbashaka nyene ndakizane kujya nyene nagishatse ko kimera iyo ni sharpshooter Janjalao hasaba ubujanja bwinshi mu gukora ikintu urumva ayo Janjalao sini Janjalao niko mjanja wao ndo mujanja wabo bose kuranyuma sasa ndugu yangu je bijya nakoze je novuga kwanza nari mu kazi kandi simbona ukumengo uco ushaka kunyataka jewe kandi sinari ndi je nyene nari kumwe na Bali urumva kandi twari mu kazi twinjiye gato sawa twinjiye gato mu kazi koresha umwanya ndugu yangu ni vyinshi umaze gukora kuri no industry kuri entertainment y'umenye iyo kumenyesha makuru koresha umwanya we wamenyekanye mu gukubitwa kugirante Westgro ibiganiro vyiza vurugu nyingi baramumenya koresha umwanya urumva kugezaho abantu bavuga ako kajama mtakawaga urumva byose twarabikurikirana sasa ndugu yangu je ngomba umbwira ikintu kimwe ikosa ririhe ryo kuvuga Gucci aje gutohoza amakuru amenye vyinshi vyinyegeje inyuma yuko abantu koresha umwanya bamubona imbere gusa za kamera ariko batazi eske koresha umwanya muhira bimeze gute koresha umwanya muhira n'umugore wiwe mbe ari gihe bashwana umutekano bumeze neza mini sharpshooter ndugu yangu kuza kumbaza ibibazo nta kibazo nsigurira impamvu winjiye mu cyumba kwinjira mu cyumba ni kubera numvishije niho wari uri ndugu yangu uri koko cyumbani urujya mwanya wari mu cyumba wumvise toko turashwana twari ko turayaga canke twari sasa muri kwa mu mitongo apana hari mitongo mwari murimwo no hari ikintu kibi mwari murimwo nubone ndugu yangu umugore yari karoza umwana yari kasiga umwana amavuta sawa kandi mwese mwari mwikwije ego uri muri saro byose waravyumva amajwi warayumva nubundi nabanje kwanza gushira ku gutwi bira numve ibiriko birahabera indani ko agiyo numva wari ngaho barabishoboye cyangwa yaravyigirisha Aja Jesse nari kuinjira ariko nabonye bana ndugu yangu bana kama barwa bari kunyima no kwemezwa niki yuko barwa bari kunyima kuko kungere kwanza wari wicaye uri kuko ku telefone uri muri chambre umugore ari hari siko rafa kazi kwanza ndibuka watubwiye ko ajya wari muri target wari umwana sinzira je mtoto akikoga akimaliza tukoga kupagara mafuta mingi acha sinzira sawa naje rero warankuye muri mood premier uri wa program ikindi naco kuki umaze kumenya neza yuko ndi ndani atakibazo atana kimwe
wiyumviriye kwinjira shaka kumenya impamvu wiyumviriye kwinjira mu cyumba impamvu wiyumviriye kwinjira mu cyumba ushasikia ibyo byo unasema ni wari kwinjira sawa winjira kubera iki rero watumye winjira rero none gakoresha umwanya washaka ntahe nakubuze niho ndi siho niho narindi sawa washaka rero ega iyo nari niyo mpamvu ndakubyeje ko ndi janja lao sharpshooter kuko iyo nari kuvuga ngo ndaguhamagare ndugu yangu ngo ndinde kuguhamagara ndodore wacha witegura uko uranyumva ariko imbere ya byose naje narakoresheje ubwenge uyu mujama ari mu biki kwanza mu nzu arikaronona arikaratera akabariro wawe arikarubaka uko uranyumva bica bimpa target yo kuvuga sawa jerekana injire mbaya vyume mbaya kugira ndakuzane nico nje kurondera hariya ndakimenye uko nanisikia sasa mie nilitumisha system zangu za kazi none wewe nta makrotire wa Simba ariko mu cyumba wewe krotire nazo wa Simba inzu z'abandi ni winjiramwo ndugu yangu sabo reka dufate yuko nabikoze ariko hari kera hari kera sawa nubwo hari kera systeme ntizifa systeme z'akazi ntizifa je mfize kungene ndakuzana ndugu yangu apana ngene unzana uri gustaki jisifia ngo wakoze sawa basi umuhari basuriye bitu umugore wanje premièrement umugore wanje ni mtu mwenye yiha amahoro kandi jewe azomvumbura aranyuba oya kiretse nico cyaranyuba hakaka naramubwiye ati ceri ibi bintu vyihoze yarambwiye ati nukuri kw'Imana igano bakabika ivyo bintu bakabishiramo cambona yuko ari njyajya mujyajyana abantu atarabagenzi bawe kandi urabuka message narungikira ndiri promoter kwaza Landry umuhaye cyo kiganiro kibonye yavuze ngo Landry ntabo basha bwo yashobora kumbwira ngo guca iki kiganiro ntacyo nshaka ngo gifute wagukoresha ariko ngo ntacyo nshaka gifute ariko ni wagukoresha je ndaja kurondera content oya ni wagukoresha si wagukoresha oya ni wagukoresha kwa nanje ari ivyo ndamukoreshamo turakoreshanya twese dutahura iki ni guca akoresha Landry canke Landry akoresha guca je ndiyikoresha wikoresha gute niwe wihaye akazi wese ari gupresentira wakati munafunga umviriza ndakwereke suko nava maske umviriza kuraka kazi dukora oya jara kazi no muhavuga ngo numuhungu wanje guci we jara uravuga ati umuhungu wanje jama wallahi umviriza ndugu yaha none ni umukoresha ni wagukoresha je nashaka kumuha ikiganiro akagikora nawe arashaka kumuha ikiganiro oya ntagivuze kwitegeko iyo system ukunjanamwe ni ya wapi ndugu yangu kwitegeko wewe guci Landry nta kiganiro yokubuza ati kiganiro nitugishirako nagikoze nabubasha afise sha yo bayisunze iki ariko abonye kitajanye na gute ega mja kugikora wenyene aziko guci agiye kuzana content kandi agiye kuzana ikintu atangora n'ibi kumusaba uruhusha apana uruhusha urabanza ukamubwira ati ngiye gukora ikiganiro mon frère oya ntahuza mon frère birakoga mu vivu ngiye gukora content unyumva neza ngiye gukora content muri we kwanza nubwo atobabizi kwanza aranyemera yuko jewe ataswa atakintu cy'ubuhopa hopa nkubita ngiye gukora rero content ndayikora kujya nyene umaze kwanza kubona mpagurutse je na bali tukagenda ni kintu kizima tuba tugiye gukora urumva kuri wewe rero umaze kubibona ukundi kuntu meditation ziwawe ziratandukanye gukora niski ariko twebwe tuba tugiye kuzana content kandi content ishigwa uko nyene muba mwa na Landry nindakoresha uwundi twese turahana kazi nindahemba uwundi kugira nawe batabaguhembe Landry yarigeze kumbwira kaka nibikikatara uze dukore yarambwiye ukikatara uze dukore none gasha ambwiye uko John nisi yonjuri nambya ngo dukore guci uko mutumishi wa Hit Top TV ha uko mutumishi wa Hit Top TV ndumukozi wa Hit Top TV the number one the number one channel in our country Landry ninde wa Hit Top TV unasikia wako wanakuishwa Landry wewe witwa ngwiki muri Hit Top TV CEO bisiguriki ahembwa gute guci
Wembwa muvyo nakoze. muvyo wakoze. Sosikia bana kujibi. Kama ugutumika. Sosikia bana kujibi. Erega na yana hemba bivanye n'ivyo yakoze. Bisigura ko ari bari rero ahemba sora mahera. Erega na bari nawe nyene ahembwa kuvyo yakoze. Nuko bimeze. Ni family. We are family bro. Your family. Yeah. Uri umuhungu wa Landry. Muyihe nzira. Una pinga. Muyihe nzira basi. Musu nene si mkuu wako lakini. Basi si mkuru wa. Wewe mpingaga hapa kwa hii media. Mpinga Landry kuri no media. Ikibazo wewe hari ukuntu winjiza utuntu kugira wumve nyene kugira janjalao. Kugira wumve ngo janjalao umunyarusaku umutege. Reka reba basi ndaguha makuru utarufise. Suko jere ndakugurukire vyose kuko ndijanjalao ujanja mfise mba namaze kugutekera. Twende bamze tukoresha umwanya rero. Landry ninde? Landry ni Pacheli. Suko izina ry'ikirundi urarizi iradukunda Pacheli. Landry numukozi wa Hit Top TV the #1 channel in our country. Alvin Gucci numukozi wa Hit Top TV the #1 channel in our country. Irakoze umviriza nisikilize Irakoze Eve Bali numukozi wa Hit Top TV the #1 channel in our country. We are all the family bro. Avuka Emerina inde kare we kabi na ni family. Family naiba. Familia naiba. Sasa sikiriza sasa Gucci ivyo tuvyihoze. Bo ndavuze ati ubwanyuma ndavuze kuri no mbonesha kure yanje. Urumva? Gucci ntuzosubire kandi kuza. Nuzozosubira uje kungirisha ikiganiro atana mazi wa mpayo kunwa canga atari kintu wampaye. Naje ngaha wampaye programme ya saa ngapi? Ya saa 7 na kuya saa 10. Ajuzuje urangura mwamajamba atani. Naje saa 7 uje saa 10 fana ndayikugurira basi. Unisame ariko reka ndayikugura iyo fana ariko ntuzosubire kuza kumvumbura mu cumbi wanje. Uzoze muri salon canke ndahandi hantu sawa. Mu cumba kuko ndufise umugore. Sishobora kwimuka kubera we Gucci. Sishobora kwimuka kubera we Gucci. Brother niko na mke nawe sikutaho wanje utaona kwamba ibi bitu hari umwanya umudashobora kubikora ivyo bintu. Hari gihe uvuga ati ibi bitu vraiment ntibikwiye kuja hagaragara kaka. Mke wa mtu ni mitawe ya Bulaya mutanifumbua. Sawa, suta kwa sawa Starboy na Basilva wako wanapigania mwana. Mitawe ya Bulaya. Sawa, sikiliza sasa. Reka dusoze ikiganiro Gucci lakini unanielewa? Ele Starboy na Basilva bobo bazanye. Kufa mwanamke Regina gusa numudada imereye fresh. Ni musista meze fresh kandi yitaho. Na ushanza somesha. Oya. Jewe je mvuga ikintu bijanye nuko ngene petete. Mudada meze neza guti kanafungisha bengine. Wewe mtu agufungisha mtu agashoni kufungisha acha kumutetea uja mukobwa Regina yarakoze amakosa alifanyaga amakosa ayahe basi bari panaga bitu none Starboy ntiyashikirije ibintu ngahanye Jesse shaka kwegamira uyu cyangwa ngira amakosa 3 uja mdada yakoze uja mudada ego nk'umusore papa sinzi vyinshi nk'umupapa none numva kuna ariko oya weshimanya agenda genda nta wewe ibintu uri kuravuga ivyo rega sivyo byanzanye ngira ndakwiyamerera reka ndakwiyame umuntu wanijewe ariko ijambo ni mamagi irahana kosa ijambo ni mamagi ibyo byaba Regina batoke kuri unasikia ego umuntu wanijewe ijambo ni mamagi Gucci umusame sana na Hit Top TV umusame sana musongeza giposti bipindi kama bile murivumba mutu chumbani alibaomba service yaba savirusha ati nimubishireko. Asante sana kwa kunielewa papa. None urumva wewe washaka ko nidushireko kya salo. Nidushireko kiya kiganira. Nivyo warusha. Oya mwari gushaka bijya vyo muri salo kandi urakoze cyane kubitaho. Asante sana bye. Uranyimye n'ukuboko unanimata mukono. Tena Gucci. Sikiriza jewe ngiye ndatafuta Landry azombwira ibi bintu yuko yavyemeje neza biraja ku rubuga hama bari go kamera afini bubu ni kimya bari soka bari Gucci unaelewa kwamba utaongezaga kukia kwangu muchumba ndugu yangu je ndose content urazi ico gisigura content mama yangu nubwo buri he nubwo buri he
Saje ndi mukazi. Kama unapenda hizi ndevu zako ni zina ry'Imana ndarahimana yo mwijuru. Ongeza gete n'urudie kwangu mu cyumba. Saje ndi mukazi. Nta bwana wabazoshaka kandi kukubona. Nsuga ko mu maso. Kugeza n'ubu amaso yanjye arafise ikibazo. Ahubwo amaso yanjye arafise ikibazo. Uzosubira no gukora. Asante ko kunerewa. Bye bye. Bye bye. Abo cyari muzima. Ameze neza. Mani waramubabaje tena ashaka gucukia kya Mungu. Yaragukunda vya. Yaragukunda ari gucukia. Ngira ko zigera tunanirwa basi. Hari umusi muzonanirwa. Asante sana ndugu yangu. Asante sana poa. Sawa. Ntanzigo ndibaza. Bakunzi bakoresha chanikali. Oya reka. Mani acha nimalize nani. Sharingi asali. Bakunzi bakoresha ya media. Ikinzanye ngasi intwengo muri ko murari karatwenga. Je narababaye ko n'umugore wanje arababaye. Attention ari ibintu bimwe bitinjirigwa. Urumva ufite umugore bwana n'umugore mu nzu mu cyumba arazi ko ari amakosa y'abana n'amategeko. Rero nuko ari famille ari abantu benshi bampanuye ati bitwarire ukume sico kubitwarira ni famille. Sawa we cheka ariko ari umusana bizogushikira. Utona savire utona uyucungura utona guraski. Rero je ndamushimiye kukanya kwanza mpaye ariko ndamukebuye nazosubira. Urumva ego muzobagira ariko atari umugore wanje ko umugore wanje ntavyo akunda mani nuko nyene atuja kwiyandagaza ku ma media mani je ndamuhaye mikro ati murondere guci umuvumbura naka kuvumbura nuba mukanyosha mu giso ebani geto yanje sawa turabona cyane behind camera ni Park Salaba bye bye sawa yaza muhira bibi yako content ya butamu sana ndugu yako huguruye sawa kunyene akaruta kandi karakamira sawa